Bakunzi mudukurikirana kuri Gira Umugisha TV, turabahaye mwiriwe, turabaramukije bivanye n'umwe wese aho aherereye. Uyu munsi urizina dufise umutumire adasanzwe, umupfasoni mwiza cyane yamenye Imana. Rero mu kiganiro cacu muri Yesu biremera kandi biracashoboka, hari ibyo yatubwiye aza kudushikiriza iby'Imana yamugiriye, Imana yamugiriye neza cyane, nk'uko ikiganiro cacu muri Yesu biremera kandi biracashoboka. Muri Yesu nta kitashoboka kandi muri Yesu nta kinanirana. Rero muharukaze gukurikirana ikiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka, muzokwama mushikirizwa iminsi yose ku munsi wa gatandatu. Rero mukenyezi turakuramukije, ubwire ko utwidondora abariko baratwumviriza kugira bamenye uwo turi kumwe muri iki kiganiro. Kaze karibu. Murakoze, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mwumvise babivuze, ndi umumama nkunda Yesu, ngomba kuvuga ibyo Yesu yankoreye muri iki gitondo, ariko ntaravuga byinshi. Ndavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese muriko murakurikirana iki kiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka. Cange se ndabahaye mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye, mwaramutse bivanye naho mumwe wese ari. Ndabaramukije rero mwese, ntibagiye abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Hama nkuko babivuze, ndi umumama, ndubatse, mfise umugabo umwe kandi nkunda cyane. Hama kindi ndafise abana, mfise abahungu 5. Yesu yampezagije abana 5. Ndabishima kandi ndabinezerewe kuko nivyo yabonye ko binkwiye. Ego muravuze yuko Yesu yabagiriye neza, mufise abana, mwavuze kandi mufise umugabo umwe. Ego mbega hariho usanga bafise abagabo benshi, ariko si ico turiko kuri no munsi w'ikiganiro cacu muri Yesu biremera kandi birashoboka. Nuko rero nugire kutubwira mbega Yesu yagukoreye iki? Ego murakoze. Yesu yankoreye ibintu bikomeye gose, nico gituma naje kugira ngo ndabivuge, ndabyamamaze, kugira ngo abakunzi b'iki kiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka bumve ko Yesu agira neza. Byankoreye ni byinshi, ndafise intahe y'ibyo yankoreye kandi intahe zagutse cyane. None muri ibyo yagukoreye nibiki kugira ngo ariko ratwumviriza bumve kugira neza kwa Yesu? Ego murakoze, muri ibyo yankoreye kugira ngo abariko barankurikira bumve ukugira neza kw'Imana, ndafise intahe zishika kuri 4. Icambere, ndashimye Imana cyane kandi nongera namamaza ibikorwa byiza ikora. Naragwaye ubugwayi bukomeye, nubwita ubukomeye kuko abatari muri Yesu n'umwami cyangwa ngo bizere ko Yesu ashoboye bavuga ko bukomeye, ariko kuri jewe kuko nabonye ko Yesu atakintu kimunanira kandi muri Yesu ko bishoboka, novuga ko atakinanira uwo mwami wacu. Nagwaye ubugwayi bwa diabeti, ndabugwara kandi nabugwaye igihe kirekire. Narabugendanye imyaka 4 kandi muri iyo myaka 4 suko ntivuza, narivuza, naraja hirya no hino, ariko kandi nkaguma ndabugendana. Rero gituma vuga ko muri Yesu bishoboka, iyo myaka 4 yose nta muganga yari bwatore ko ngwaye diabete, kandi naguma nja gusenga nkuko ndi umudamu nubaha Imana kandi nzi ibyo yankoreye. Nashishikara kuba imbere y'Imana, ariko kandi amagara ubuzima bukaguma bungora, ariko ntibyanciye intege. Hama muri iyo myaka 4 igihe kigeze, ndaja kwa muganga kuko muri Yesu byemera kandi bigashoboka. Igihe kigeze ngiye kwa muganga, Imana yarakoreye mu baganga barambwira ngo urwaye diabete. Gituma rero
intahe yanje nashimye kuyivuga nuko n'abaganga bamaze kumva imyaka nayigendanye byarabatangaje rwose, ariko ndababwira nti muri Yesu nta kidashoboka. Barambaza, namwe murabizi ukuntu abaganga babaza, ariko ndababwira nti jewe numva ndi arese, numva atangorane nimwe mfise, kuko nari nzi ko igihe kigeze uwo Yesu atakimunanira azongirira neza. Mbega twizere ko wakijwe n'abaganga cyangwa wakijwe n'amasengesho, ko bavuze yuko uri umusenzi uja gusenga uri kumwe n'iyo ndwara iyo myaka ine yose, wizeye iki muri ibyo? N'abaganga canke no gusenga uko mwatubwiye ko muri abasenzi mwarabifatanyije? Muri iyo myaka ine nagwaye ubwo burwayi, nababwiye yuko nabugendanye imyaka ine. Novuga ko ubwa mbere noha ikibanza Imana ko yantabaye, kuko yo Imana itantabara byari gushoboka abaganga ntibabone iyo ndwara. Ariko kubera ko nizeye ko muri Yesu bishoboka, nagerageje kuba hafi y'Imana, gerageza kuza ndayibwira, nkuko umuririmbyi yavuze ngo iyo urushe iyo uremerewe bibwire Yesu. Narihereranye nayo, ndarondera n'abagenzi baramfasha gusenga, hama igihe kigeze iyo Mana nyene twizera irambwira ngo ja kwa muganga. Kubera ko igihe rero cari kigeze ngiye kwa muganga, diabete barayitoye. Rero abo baganga bashobojwe n'Imana kugira ngo iyo diabete bayitore. Hama narizeye Imana ubwa mbere, hama kandi ndaja no ku rutonde rw'abaganga ndabikora nkuko abariko baranyumviriza babizi bisanzwe bimera ku bagwayi ba diabete. Ariko ahanini nizera ico nizera nuko Imana yantabaye ikangirira neza. Hari ibyo muri iyo ndwara abaganga bamaze kuyitora baba barakubujije ngo nturye ibi na biriya, uwo tubwira ko usigaye ubifungura? Ego, bamaze kuyitora barambujije ibintu byinshi nk'umwana w'umuntu, barambujije barambwiye ibyo nshobora gufungura n'ibyo ntashobora gufungura. Ariko ibyo je ntabwo byanteye gucika ivutu. Narababwiye nti ego mwebwe murabivuze, murambwiye ko ntashobora gufungura ibi na biriya, ariko numva amenga bizongora. Muri iki bakubujije ubu usigaye ufungura? Jewe novuga ko nta kintu na kimwe bambujije ntafungura, byose ndabifungura. Noba naretse kubifungura muri ico gihe nari kwa muganga, kuko bamaze kumenya ko ngwaye diabete, kubw'ubwoba bw'abana b'abantu, ubwoba bw'abaganga, bace bambwira ati ninje mu bitaro hama bayimanure. Kubwo rero kumvira abaganga, kubera ko naho dusenga abaganga turabumvira kuko n'Imana yabasizeho, narabumviye ndabikora ibyo bantegeka ndabikora. Mugabo maze kuva mu bitaro naciye mfukama ndabwira Imana nti ubu rero ni jewe nawe, jewe ibyo bintu babimbujije nk'abaganga, mugabo nawe uri Imana, ndazi ko atakikunanira. Ndayereka ijya myaka yose nagendanye ubwo burwayi, ndayibwira nti none gamana ijya myaka nagendanye ubwo burwayi ntiwari kumwe nanje? Sinajya byose sinapfuye, ubu rero ko ntapfuye nta kamaro karimo ko kureka gufungura. Maze kuva mu bitaro nta kintu na kimwe ntafunguye, ndetse no murazi yuko abagwaye diabete kenshi usanga bateka inkono yabonyene, jewe iyo ntiyigeze iba mu rugo rwanje. Ibyo abantu bose bafunguye nibyo nafungura kugeza n'ubu. N'umunyu wagumye ufungura none ko numva baca bavuga ati umunyu uhagarike? Ibintu byose nta kintu na kimwe ntigeze mfungura kibaho umuntu ashobora gufungura, kiretse ico noba nari nsanzwe ntafungura. Mbega nta kibazo wowe waragize mu rugo, kuko bamwe n'abandi iyo bamaze kubona abakenyezi babo bagiye mu bibazo nk'ibyo, usanga hariho izindi nkuru zitandukanye bitanguye. Mbega wowe ibyo bintu byagushikira? Je nta ngorane nimwe nigeze ngira umutware wanje wo twubakanye, kubera yuko nari ndabigendanye igihe kirekire kandi
sanzwe ndamuzi ko afise ukwihangana, yaravyihanganiye. Kandi no mu byo musanzwe muzi abagwayi ba diyabeti bashikirwa navyo nko ku badamu cyangwa abapapa, jewe nta kibazo na kimwe vyigeze bintera. Nagumanye amahoro mu rugo, nagumye nkora imirimo ya misi yose nk'umukenyezi mu rugo nk'uko vyama. Nta kintu na kimwe nigeze mpagarika, kuko muri Yesu biremera. none niki wobwira abariko baratumviriza n'akahe kajambo mubabwira ku basanzwe barwaye iyo ndwara ya diyabete mbere ndetse n'izindi ndwara baba bafise, wobabwira iki? Ku basanzwe bagendana uburwayi bwa diyabeti nobabwira ko ica mbere, abantu uriko uragenda mu isi, abantu benshi bavuga ko diyabeti idashobora gukira, ariko muri Yesu nabonye ata kintu kinanirana. Muri Yesu biremera kandi biracashoboka, kuko nta kintu na kimwe kidashoboka. Nkuko muri Yesu vyemera kandi bigashoboka, nta kintu na kimwe kidashoboka. Abasanzwe rero bagendana uburwayi, ikintu ca mbere nobabwira nuko ubwa mbere boba muri Yesu, kuko hari habo bashobora kubwira ko bagwaye ubwo burwayi, ugasanga bace bavuga ati na kare nzomara iminsi mikeya, na kare bizogenda uku. Ariko nobahanura ko ubwa mbere baba muri Yesu, hama kigira kabiri bibashobokeye bakumvira impanuro z'abaganga, kuko kuba muri Yesu ntibisigura ko utumvira abaganga, ko n'abaganga n'Imana yabasizeho. Hama ikindi kigira gatatu nobahanura nuko ntibokwiheba, kuko kenshi usanga iyo umuntu bamubwiye ngo agwaye maladi chronique cumenga arihevye, ukamenga ntakiba kw'isi. Ariko jewe kuko nizeye ko muri Yesu bishoboka kandi bikunda, umurwayi wa diyabeti ni nk'umuntu nk'abandi, kandi ibikorwa byose arabibandanya akabikora, nta kintu na kimwe gishobora kumubuza kurangura imirimo, kandi nta n'ikintu na kimwe gishobora kumubuza kuba ku isi kiretse umunsi w'ugeze. Ego batubwiye muri iyo myaka ine uburwayi bwanyu bwa diyabete ko mu rugo ata kibazo kigeze kihaba, babanje mukora imirimo yayindi nyene. Mbega abagenzi bawe bobo inshuti bavyakiriye gute? Boba barakuremesheje canke barakwinuje? Abagenzi banje hirya no hino benshi barandemesheje, kubera ko benshi twaragendana, bagenda bumva uko Yesu ashishikara kungirira neza. Benshi baranyeretse barambwira ati nta kidashoboka, ko usanzwe uzi ibanga ryo gusenga kandi ukaba uzi ko muri Yesu vyemera kandi bigashoboka, ntazonanirwa no kugukiza. Wewe shishikara ufate uwo muti abaganga baguhaye, hama kandi usenga Imana. Nta gihe na kimwe abagenzi bigeze banca ivutu, barandemesheje cyane, kandi nanjye cyane numva ndaremye. None mada, nta bantu bigeze baguca intege bakubwira ati iyo miti naho yifata nta kamaro, ntawe ugeze aguhana ngo ugende usenge gusa uraje kuja kwa muganga? Nk'abagenzi ntawe ugeze aguhanura nabi, bose baguhanuye neza bose? Abagenzi banje hafi nka bose bambwiye uti senga Imana hama ubandanye n'urutonde rw'abaganga. Ariko kandi hariho n'abandi bambwira uti burya abaganga bakubwiye ibintu ni vyiza yuko ubikurikiza. Aho rero kubera bivanye nuko jewe nizera ko muri Yesu bishoboka kandi bikemera, naragerageza nkababwira nti jewe abaganga n'Imana yabasizeho, kandi nizi njya dufungura n'Imana yaziremye. Rero je nzobisengera hama fungure, hama bigenda bikurikirana uko, kandi nta ngorane n'imwe numvise byanteye. Umunsi wamenya ko wakize diyabete wifashe gute? umunezero wawe werekanye gute muri babagenzi aha muhira aho usanzwe uba? Byakugendeye gute mu kubivuganaho ko wakize? Urumva mu bisanzwe kubera ko
nubwo nari ngwaye iyo diyabeti, abantu benshi twamana, abagenzi ba hagufi canke mu muryango, kubera ko ntigeze ndabereka ko naho namenye ko ngwaye diyabeti umenga sinkibaho ukundi, misi yose nama ndabaremamwo ivyizigiro. Narababwiye nyene, ndababwira nti je murazi yuko nahora ndababwira yuko gihe kimwe nzosanga Yesu yangiriye neza, kuko muri Yesu n'umwami birashoboka kandi biremera. Ati rero Yesu yarangiriye neza, naragiye kwipimisha nsanga ibiharuro bimeze neza. Ego mukenyezi, turagushimiye. Gira akajambo ushikiriza abariko baratwumviriza. Watubwiye yuko ufise intahe zirenga 4, iyi akaba ariyo ntahe ya mbere utanguye gushikiriza mu kiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka. Rero gira ko ubwira abariko baratwumviriza akajambo wobatekerera abantu bihebuye batagwaye diyabete nkuko wari urwaye, ko hari abandi bagwaye izindi ndwara. Nakahe kajambo wabwira wobatekerera mu gusozera ikiganiro? Akajambo nobatekerera nuko umuntu ntakwiye kwihebura ngo agwaye ingwara runaka. Nta ngwara n'imwe inanira Yesu, naho abaganga boba bakubwiye yuko bidakunda, bidashoboka, ariko ubaye imbere y'Imana byose birashoboka. Rero ico nobahanura nuko umaze kuja kwa muganga bakagutora iyo ngwara, ego irevre urashobora gucika intege, ukananirwa, ukaruha mu mutima, kuko ariho ukivyumva birakunaniza gose, ariko kandi uca uhindukira ukaba imbere y'Imana. Nasanze muri Yesu ata kintu na kimwe kinanirana. Uwo mwami wacu araguha amahoro, akaguha umunezero, mbere rimwe na rimwe ugasanga yanabikwibagije, uri mu bandi ukisanga uri amahoro, uri mu nshuti n'abagenzi ukisanga uri umwe muri bo. Rero ico nobahanura nuko umuntu wese yoshishikara kwizera uwo mwami ko ari umutabazi, ko ata kintu na kimwe gishobora kunanirana. Mbere y'Imana nasanze ata kintu na kimwe gishobora kunanirana. Ivyo umwana w'umuntu ashobora kubona ko bidakunda, muri Yesu birashoboka. Mbega ico kiganza byagenze gute? Ni accident wagize? Iki kiganza nkuko nababwiye yuko mfise intahe nyinshi, ntago ari accident nagize nkuko abantu benshi bama biyumvira ngo ni accident nagize. Navyo nyene bisa nk'ivyo. Nabaye ngaho ndababara mu kiganza. Nari umukenyezi akomeye, afise amaboko abiri akomeye, maboko igihumbi. Afise amaboko igihumbi, ashoboye gutunganya ibyo mu rugo byose. Hama bara mu kiganza, numva umenga. Ati byagenze gute ico kiganza ku kuboko, byagenze gute? Naragwaye, numvise umenga ni ikintu cancumise mu kiganza. Hama ndabifata ibisanzwe nkuko musanzwe mubizi, abantu hirya no hino bivanye naho umuntu aherereye, nkavuga nti petetre usanga ari akantu kancumise. Nagerageje kukarondera nk'umwana w'umuntu ndakabura. Hama ndavuga nti kumbure nzokira, ni ibintu bisanzwe nkuko umuntu ashobora kuvyoka ababara kwino canke ababara ku gutoki. Hama mu nyuma numva birashishikaye, ariko kubera ko nari nzi ko muri Yesu bigishoboka kandi bikemera, kandi kubera yuko nari nzi yuko ibyo Imana imaze kunkorera ari byinshi, ntibyigeze binca intege. Hama nkuko mubizi, nkuko nababwiye, nkuko nababariye mu ntahe ya mbere, uti urizera Imana hama ukaja no kwa muganga. Kubera ko nari nsanzwe niyizi ko ngenda na diyabeti, narihuse ndaja kwa muganga, kandi ntabwo byari byoroshe. Hama nshitse kwa muganga nabonye Imana, kuko mwese murabizi yuko umuntu iyo basanzwe bazi ko agendana uburwayi bwa diyabeti,
ushitse kwa muganga murazi ibyo abaganga baca bakora. Hari igihe abantu baza bakakubwira ati aho rero biracitse, ariko jewe kubera ko nzi ko muri Yesu bigikunda kandi bigishoboka, ntago vyigeze binca intege. Ikiganza byabaye birebire, barapimye barabura ingwara, barapima diyabeti basanga nta nico bisa bisaniye ko. Hama kubera ko Imana yatanze ubwenge ikabuha abaganga, baragerageje kumvura uko bashobojwe n'Imana. Hama bariko baranganiriza bakambaza, nkababwira nti je nisanze bimeze uku, bakagerageza bakambaza ati none ntiwoba warakomeretse byagenze gute, nkabwira nti nta kintu na kimwe nabaye. Hama naciye mba hospitalize, nja mu bitaro, bashishikara kunkurikirana kubera ko bobo nk'abana b'abantu bagira ubwoba ati uyu muntu ko agwaye diyabete iki kiganza gishobora kuzana ama complication bikaba ibindi. Ariko kubera yuko nari nizeye ko Yesu ashoboye byose, muri ibyo bihe byose nabanye n'Imana. Imbere y'abaganga babona ko bidashoboka, ariko jewe nabona ko byose bishoboka. Nabaye aho rero mu bitaro, hama barampropoza barambwira ati ubu rero tugira tukujane muri bloke dukore ibyo twize abaganga, kuko bari bapimye ingwara barazibura. Rero bamaze kunjana muri bloke, murazi mwese bica bikurikira, uheruka winjira ibikurikira ntavyo umenya, ariko ico ninjiye nzi nari nzi ko ngiye kuvugwa mu kuboko. Byo nari nzi bankorera ntavyo sinashobora kubyumvira cyane, kuko sinagira ubuntu bwo kugira iryo banga ry'abaganga ngo menye ngo baza kumvura ibi. Ariko ico nzi cyo nuko nari nzi ko Yesu ari kumwe nanje, kuko atakimunanira. Shitse muri bloke, abaganga barakoze ibyo bashoboye, baranyopera kubera ko nari muri eta itameze neza. Ibyakurikiye ntabyo namenye, ariko ibyo ku kuboko byabaye birebire, kuko ninjiye muri bloke rimwe nari nzi ko biheze. Hama niho bukeye, mwese murabizi umuntu avuye muri bloke ukuntu amera, bamusinzirije, murabizi ukuntu bimera. Bukeye barambwira ati tegure n'ubu urasubirayo. Naho nyene ntibyanciye intege, kubera ko nari nzi ko muri Yesu byemera. Narasubiyeyo muri bloke, barongera baransinziriza. Naho nyene nibaza ko iryo kabiri biheze, ariko kandi aho hose sinarinzi ibyo bakoze. Sinarinzi ko banciye ukutoki, sinarinzi ko ikiganza nyine kimeze uko mukibona, kuko nari mfutse n'amabande. Narinzi yuko bopeye bakavura bagakura ico kintu cyambabaza mu kuboko. Hama nabukeye kandi baragaruka, intahe ni ndende. Nisanze sinzirijwe ukwezi kose, nasinzirijwe ukwezi kose, bansinziriza wese avec anesthésie générale. Aho abana b'abantu badashobora kwemera ko ivyo bibaho, je narabibonye. Ariko kandi ko nari mfise Yesu ntaco vyangize. Ku baganga byari ibintu biteye ubwoba, bari basigaye bumva n'ubwoba bwo kuntwara muri bloke. Abantu muri ko muranyumviriza murazi ko anesthésie générale ibabaza, ariko jewe harageze igihe ndabimenyera. Baje mbere bagahinduka nk'abagenzi, bakambwira ati tegure tugira tukujane. Basinzirije ukwezi kose hatavuyemo n'umunsi n'umwe. Ukwezi kose Bansinzirije anesthésie générale ukwezi kose. Mu gatondo bantwara, ku mugoroba bantwara, bankurayo, mu gatondo basubira bantwara, ku wa mbere bantwara, ku wa kabiri bantwara, ku yindi ndwi uko nyene. Ukwezi kose atamusi n'umwe uvuyemo ninjira muri bloke. Ariko muri uko kwezi nagiye kumenya ubugwayi mfise, maze isemene zibiri niho bantwara muri bloke. Kubera ko burya abaganga bako baratuvura bivanye nuko batuganiriza, baramenya tuyu atahura ibanga ry'Imana kugeza aha, uyu nawe ameze uko. Kubera ko iminsi yose tuko turaganira bumva ko vuga ivya Yesu cyane, barateguye umutima wanje
baranjana muri chambre d'attente barambwira ati ubu rero madame citegetse Joseline mama pasteur tugira tukubarire ingwara urwaye ati ni ukuvuga iminsi yose twakuvuye ntitwigeze tumenya ntiwigeze umenya ubugwayi urwaye ubu rero tugira tukwereke ibyo twakuvuye. Bene data uwo munsi wambereye muremure gose usibye ko nari mfise Yesu muri jewe murabizi muri bloke abari wewe na Yesu n'abaganga wambereye umunsi ntazokwibagira usibye ko Yesu azoza arawunyibagiza. Bimaze kugenda uko baramfukuye ndibuka ko umunsi bamfukura nababwiye nti murangiriye nabi ariko barambwiye abaganga ati nitukugiriye nabi dushaka kugira ngo umenye intahe uzobwira abandi aho wavuye kuko nitwaguma tukuvura utazi ibyo ko turakuvura. Bamaze kumfukura rero nasanze ari ibintu biteye ubwoba niho naca mbona ko ntagifise intoki zikwiye niho naca mbona ko ukuboko mwabonye kwari kwarakomeretse kumeze sinzi akarero nobaha umenga nifi babaze baratandukanya ariko kubera yuko nari nzi ko muri Yesu n'umwami bishoboka kandi bikunda nagumanye ivyizigiro. Rero muri uko kwezi kose basinzirije nashishikaye kubona ikiganza c'Imana. Abaganga kubera ko nababwiye mu ntaye ya mbere ko Yesu yangiriye neza ushobora kwimvira ko urwaye diabete ariko ugasanga Yesu wacu uwo mwami wacu hari ibyo yakoze. Bashishikara kunganiriza bandemesha banyereka yuko ubugwayi ngwaye ataho busaniye na diabete. Nanje nkashishikara kumva kurema bakampa uburorero bakanyereka abagwariye mu mashambura atandukanye abo baciye amaboko hama bakaduza bagacama bakageza ino nkaca nisanga jewe rero nagiriwe ubuntu Yesu yarantabaye kuko sinabaye ikimuga nkuko abandi mubizi bagwaye diabete baca bavuga ati turaca uku dusubire ariko jewe Yesu yarantabaye. Ubu nubwo abana abantu bako barabiraba bashobora kubona kumenga ni ibintu bigoye nta kintu na kimwe ntashobora gukora ibikorwa byose ndabirangura umukenyezi ategerezwa gukora kuko Yesu yantabaye akangirira neza kuko muri Yesu n'umwami biracashoboka kandi biremera. umaze kuhabona bakuye ntabwo wagize wumva ati mana cyane ibintu bibi? Nababwiye ko ubwoba narabugize nk'umwana w'umuntu ariko nca ndunama ndasenga ndavuga nti Mana fasha kuko bagufukuye bagira banjane muri bloke. Uwo munsi bagufukura bagira banjane muri bloke mugabo baravuga uti nitwoguma tumujana atazi ivyo agwaye. Narabugize nk'umwana w'umuntu narabugize bukomeye gose. Ndibuka ko ico gihe nari maze igihe ntaja no kuri Grambezwe kubera ubwoba naciye mbwira umuganga nti ngo umperekeze ndanamubwira nti murangiriye nabi yo mureka mukazohanyereka hakize ariko kubera ko nagomba gucishwaho nyene kugira ngo ndonke intahe nzobwira abandi naciye nsengera mu mutima umwami Yesu amagutuza. Bamaze gutsinzirwa ku kwezi kose nta ngaruka mbi wabibonyemo ko mpora numva bavuga yuko umuntu bari kurangira operasiyo ahora agira ingaruka mbi kugira ngo bamushinzirize? Jewe nta ngaruka nimwe nigeze ngira nico gituma bintangaza nico gituma niyumvire gushingira intara. Abaganga barambwiye ati izi anesthesi ni nyinshi ndetse ngiye no gukontoroza ngo ntahe baravuga ati none uyu muntu ni muzima. Ndibuka ko umutware wanje aje kontoroza ngo ntahe baramubajije ati none uyu muntu aracari muzima cange yarapfuye. Baravye mu mashini bakabona ukuntu nagenja muri bloke arababwira uti ni muzima kandi arakomeye. Nta ngaruka nimwe nigeze mbona gushika n'ubu meze neza. Imana yarakugiriye ubuntu ko benshi bahora bagenda kubagira mu operasiyo bagiye kubyara barambona bagwara cyane umugongo nawe rukacomba ukwezi kose. Je nta ngorane nimwe nagize gushika n'ubu nta kibazo na kimwe ndagira kuko muri Yesu
biremera kandi biracashoboka. Yego. Bakunze mukurikirana ibiganiro bica kuri Gira Umugisha TV, murumvise intahe y'ivy'Imana yakoreye uwo mukenyezi ko yamukuye kure, aho abandi bavuga ko diyabete idakira ariko wewe yarayikize, bakanamwopera ukuboko byose bikagenda neza, akaba ariko ashima Imana ibyo yamukoreye. Ni muri kiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka, muze kwama mukurikirana iminsi yose ku munsi wa gatandatu kugira muze murumviriza iby'Imana igenda ikorera abantu bayo, mugire aho muba mwubahwe naho utaha.